ni Itangishaka Patient Salim, umwe mu baririmbyi badasanzwe cyane azwi ku kazina k'ubutari kuri ubu ka Banturo. Ni umwe mu baririmbyi badasanzwe kandi bariko barakora neza muri Buja Flava, ariko kandi bariko baritanga bakora kugira ngo umuziki w'u Burundi bawuvane ku rwego rumwe bawushire ku rundi rwego. Nta muntu n'umwe atobesha, ni umwe mu baririmbyi kuri ubu abandanya avuga kuri ibi canke biriya, nyuma yuko asanzwe ari umwe mu baririmbyi w'umumizirima ariko yabonetse hanze ari kumwe n'umukobwa bakundana ndetse ariko aramusoma. Ibi ntivyagiye vyakigwa na bamwe ariko vyakigwa n'abandi nk'ibisanzwe, arivyo kuri uno munsi tugiye kugaruka ko inyuma y'ingingo yafatiwe na timu ya Empire Avenue, imwe muri label yari isanzwe imureze. Mbega hoba harabaye ukwisubira ko inyuma y'abafana basaba? N'umusivye tugiye kuraba rero, ndagusaba kugira subscribe kuri channel YouTube yacu ni waba utarabikora kugira ngo tubandanye tubana hamwe. Haraciye hafi amesi irenga 200 imwe muri video yabaye viral sana kubera ko yabonekesha amasanamu asa nk'ayadasanzweho Banturo Itangishaka Salim Patient, umusore w'imyaka 20 gusa ko yavutse ku itariki 1 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 1995 akavukira mu ntara ya Bujumbura muri commune kera yitwa Cibitoke, ubu ni muri commune Ntahangwa, ariko akaba yarasanzwe aba mu Carama. Ni umwe mu baririmbyi twovuga yuko yakoze ibidakorwa, aho bamwe n'abandi bagiye bamucira urubanza nyabona bavuga ati uno muntu akwiye gupfungwa, abandi nabo bakavuga ati ahubwo akwiye kugirirwa imbabazi. Arivyo vyatumye Empire Avenue nayo ifata ingingo nayo hagati yabo batigeze bashigikirana, nk'uko Satubi asanzwe ari CEO wa Inorebo yagiye ashikiriza bumwe mu butumwa aho yakora ikiganiro namwe mu ba journalist bakora kuri TV online, akerekana yuko ingingo zamufatiwe zo kuvanwa muri Inorebo ya Empire Avenue ari imwe mu bintu bidasa neza, ari imwe mu bintu nawe bitanejeje, aho nyabona yerekanye yuko ashigikiye neza cyane uno muririmbyi Banturo, aho yavuze amwe mu majambo twavuga yuko ari yo kumushigikira. Muri Empire Avenue mwabyifashemo gute? Aboneka ariko muri Empire Avenue mwabyifashemo gute? aboneka ariko ntacyaha kinini je ndabishinje, ariko kubuganje bizu n'abandi barazihana nibisanzwe. Ariko wibagiye yuko abantu bashobora kuvyakira ukundi mu gihe uri cyitegerezo biraba byakira ukubona je nzi ko atakibi nakoze. Umuntu wese nugogira vyiza abantu bavyakira nabi, nugogira bibi abantu bavyakira neza, ni bibasanzwe. Ijisho rya Satubi mwana ryatweretse yuko Satubi bashigiye Banturo, ariko heza akanya gato yagize umwanya muto ibintu birahiye. Je nami kandi n'ubusi je Banturo gose na vote zo kumubwira ngo abamuhagarike, sinavose je bahagarike Banturo kuba vyarashitse hanze. Hama nikosa Empire yamutoye nuko why ufata video kubera ni nugo yosohoka nugo zosohoka nikosa ryawe. Reka amasari mu gihe ari mu gihe abantu bati ntabambwe usiritswe uwo munsi wari uhari bavuga bati ntabambwe, bati ibintu bimeze uko. Ubu Banturo yakoze amakosa affecta image ya camp ya entreprise like this like that, ati none solution yo kumureka no kumurekerana. Bati okay nga turavota bindanana, bati turavota, je sinavota, abandi baravota ari benshi kubera gusa babona ati image, kandi ugiye kuraba no ku mapuro ibintu banyeretse bishobora kuba hadafashwe iyo ngingo, byari ibintu biri grave.
barama itangazo ndaripibya n'imitima ibiri apana n'umutima umwe ndayipibya n'imitima ibiri ariko ndavuga ni kuko je ibintu byabaye sindabitahura ngina shaka gufata video Benturo n'umuntu yitonda sinzi abantu bararoga kwera kabisa ngene yitonda inakunda igihugu ciwe sinatahuye ibyabaye sinatahuye navuga ati ebana ngangazi ko kwere taroga Benturo canke n'ibindi bintu I don't know byashike Benturo naranose message iri muvyeyi wiwe reka ndayivugire ngako na Empire ntayo barumva narose message iri muvyeyi wiwe ivuga ati ndamubabariye Benturo nimumute ingingo ya Empire iyo ifashwe kenshi nisubirizwa kenshi iyo bavuze tuze duti nuko kuba bibaruko kuva ano majambo avuzwe atangajwe ndetse asizwe hanze na CEO wa Empire Avenue aliwe Bizimana Abubakar Karum ndetse kuri ubu turabona ko na manager wiwe ariwe Nzeyimana Ismael cyangwa se tuvuge Kent P nawe tubona ikino ngingo tuvuga yuko yamushimishije nkuko tubiraba ku mbuga ngurukana umenyi ziwe ntabwo yigeze atangaza na gatoyi kuvyerekeye Benturo. Umwe mu butumwa yashikirije kuyu wa 19 z'ukwezi kw'icumi mwaka 2020 yongeye gushimangira yuko atakibi na Benturo aho yanditse ati Benturo kijana wangu throwback, aho vyaboneka yuko bariko barafata amasanamu yibuka ibihe bamaranye. Aha rero umuntu akagenda agira icizere yuko uko biri kose una muririmbyi Benturo ashobora kugaruka umwanya n'umwanya mu muryango wa Empire Avenue. Narijya yuko tubona yuko ari umwe mu baririmbyi bafise impano idasanzwe ariko kandi ari umwe mu baririmbyi twovuga afise vision idasanzwe kuko Satubi mumvise bivuga afise vision ku gihugu ku Burundi bwacu ndetse no muziki. Umwe mu baririmbyi yatanguye kera cyane akora umuziki wa hip hop ariko kandi akagenda akora n'imizidiho twovuga igezweho nka Afrobeat, aho umuntu atokwibagiza indirimbo yagiye asohora mu myaka ya 2014 15 ariko kurugeza kuri ubu n'ubundi akaba atigeze hagarika kumukora mu muryango wa Empire Avenue. Bamwe n'abandi ntibagiye bavyakira neza, aho mwumva yuko na mama wiwe yasavye nyabona yuko ashigwa mu muryango akabandanya akurikiranwa, nubwo Satubi yavuze ati nta bishobisho iyo ingingo ya Empire Avenue imaze kuba yifatwa, ariko uko biri kose gutererana uno musore ryoba ari kosa ridasanzwe ndetse nk'uko abafana bagiye babisaba bakaba barerekanye neza na neza yuko bakeneye yuko no musore asubira mu muryango agakurikiranwa na rijya afise impano zidasanzwe. Ariko kandi kupostinga manager wa Empire Avenue ndetse na Satubi akagenda bivuga ko akongera akamuvugira kujya ni imwe mu bintu vyerekana yuko uno musore ntabwo ari kure cyane ya Empire Avenue, ahubwo akaba ari hafi yino rebo twavuga iki ihagaze neza muri uno muryango ndetse no mu Burundi bwacu no mu karere. Ubona yuko yatanguye kuba afatisha buke. Reka twitege bimwe mu bintu vyiza, twitege ejo hazaza heza uno muririmbyi Itangishaka Patient Salim. Umusore yarakiri muto ku myaka 20 akaba yashikiwe n'ikintu twovuga yuko ari kibi kubera ko kitagiye cakigwa neza n'abana bari arivyo vyatumye bavuga ati ibino bintu koko bishobora konona umuryango wa Empire Avenue, ariko kandi bikanona Buja Flava, bikonona urungano rwose ruzoza. Arivyo vyatumye afatirwa ingingo izitabuzweho rumwe, haba management yose. Mwumva yuko CEO n'akandi kagwi n'undi mugwi batigeze bahuza kukuvanwa na Benturo muri Empire Avenue, ariko niko Benturo ari umwe mu baririmbyi twovuga yabaye hafi cyane yaba Satubi yaba manager. Arivyo mpamvu uno mu manager
Kent P yasize ubutumwa budasanzwe agaragaza yuko akumbuye cyane Banturo. Kumbure Imana ishobora kuzotuma uno musore agarukanwa mu muryango wa Empire Avenue hanyuma agakurikiranwa nk'uko bisanzwe biri na kare no mu maririmbyi bafise impano zidasanzwe, mu gihe tuzi yuko uwo bari kumwe bafata ako video nawe akaba ari Nice Sky. Wewe ahari ibikorwa vyiwe bibandanya ukuri kwamye. Nizere ko mwashoboye gutahura byinshi bakunzi ba Ibyacu TV, mwe mwese mutabandanya mucikwa n'ibiganiro tuba twabateguriye. Ndabasabye rero mu gusangiza ino video nimba mwanezerejwe nayo, ariko kandi mugire like hamwe na share nk'uko vyama bimeze. Reka ndabasigare kano karirimbo ka Appelle moi yakoze mu mezi makeyi ahise. I can't wait to go.